Ishirahamwe ry'abakozi bakora mu gisata cyo gupima ingwara kwa muganga bise Association Nationale des Technologistes Biomédicaux du Burundi Antebu mu mfunyapfunyo ryaratunganije kwigenekezo rya 18 Kigarama umwaka wa 2021 mu nyubako z'ikigo INSP ihuriro ryahuza abaserukira uwo muryango mu ntara zose z'igihugu. Iryo huriro ryari ryo kurabira hamwe ibimaze kurangurwa n'iryo shirahamwe kuva rivuka mu mwaka wa 1994 gushika ubu. Kuvyo rimaze kurangura ku rwego rw'igihugu ni byinshi cyane ndetse ivyo bigaheza bikanagaruka mu iterambere ry'umunyamuryango no ku mwene gihugu muri rusangi. Naho biruko iryo shirahamwe ryifuza kubandanya ryagura ibikorwa kugira abanyamuryango babandanye kwiteza imbere biciye mu mugambi wabo wo kuzugurura koperative kugira vyorohe kuziganya no kuronswa ingurane. Guhanahana ivyiyumviro vyotuma umunyamuryango abandanya atera imbere mu mwuga, gukarisha ubwenge biciye mu vyigwa vyari vyateguwe vyakozwe na bamwe mu banyamuryango. Biri kandi mu vyaranze iryo huriro ndetse byanashimishije bamwe mu bari baryitavye ku ncuro yaryo ya mbere baba Barundi ndetse n'abanyamahanga. Iryo huriro rikaba ryarangiye bumvikanye ko bagiye kubandanya biga iciyumviro cishigwaho ry'iyo koperative. Hanyuma kandi mu kurangiza nagomba kubamenyesha ko nkuko babidupresence twifuza gutangura ino koperative. Nimwaba bitwemereye mukaduza ibiganza turasaba bajya abantu bakoze nkuko mwabisabye bagende mu mategeko baturabira ibisabwa kugira ngo ino koperative ibe enregistrée n'amategeko. Hanyuma tuzokora ibishoboka byose twongere dutegura inama nayo tutazogira assemblée générale nk'uko duhurire mu ntara kugira ngo twongere tuvugane ku cya koperative. Ariko nimwaba mubitwemereye muduhe uruhushya rwo kugira ngo les membres de la commission babandanye kino gikorwa. Cyari mwamuvuze ati ntigikenewe ko gitangura naho nyine mu bitubwira cyo twabwira ati mugende mwiruhukire n'ibyo mwakoze aba membre babyanze. Mbega muratwemereye ko dutangura kino gikorwa procedure ya Umve ivyo urongo iryo shirahamwe yashikirije nyuma y'iryo huriro. Turamukije abakunzi ba Ecobus TV. Yeah, okay, twari hano muri conférence de la biologie médicale au Burundi. Yabashobora kubwira mu ncama ko abantu bariko badukurikirana ikintu nyamukuru carimo muri ino conférence. Ego mu bisanzwe runo ruganda uno munsi ishirahamwe ryacu Antebu ryateguye runo ruganda mu ntumbero yo guhimiriza cyane cyane abakora mu gisata c'amagara y'abantu ndetse n'abene gihugu muri rusange kubijanye n'ikoreshwa ryiza ry'imiti mu ntumbero yo kwirinda ko turonka ingwara zitumva imiti kubera ko ni kibazo gikomeye cyane c'amagara y'abantu ko twobaho mu gihe tugasanga imiti dukoresha ntigishoboye kuvura ingwara zisanzwe zivugwa n'iyo miti. Yambe mesaje muri aba membre bangana gute muri no novuga ko ari cooperative nayo bise nka cooperative. Bon ishirahamwe ridaharanira inyungu ni association sans but lucratif yitwa Antebu. Uno munsi dufise abamambre barenga 400 bari mu gihugu cyose mu ntara zose ndetse no makomine yose agize igihugu. Akarusho mutegurira abanyagihugu abene gihugu bato basanzwe ndetse no kuba amambre basanzwe barimo niyihe nyungu ihari nirihe tandukaniro rihari ku yandi ma association. Mu bisanzwe ishirahamwe Antebu ni ishirahamwe ry'abanyamwuga mu byo bita ama association professionnelle irihurikiyemo abanyamwuga basanzwe bakora mu gisata cyo gupima ingwara ca laboratoire. Ego rero rihari kugira ngo yegeranye abanyamwuga baje hamwe kugira ngo bashobore guteza imbere gisata cabo hama gutera imbere kw'ico gisata bijana no gutera imbere kw'igisata c'amagara y'abantu mu gihugu. Hanyuma igihe byose biteye imbere bituma abene gihugu bashobora kugira amagara meza
kumenya ivyo bagwaye bikoroha n'igihe bariko barabavura kuko igihe uvura ingwara bamaze kumenya biroroha cyane no kuruta kuvura ingwara utaramenya neza. Iki gikorwa citwa Conference de la biologie médicale ni gikorwa ca mbere ivyo no kwita première édition, igikorwa ca mbere dukoze mu Burundi, nuvuga ko uko umwaka utashe tuzokwama turagira amahuriro nkaya ahuza abahinga mu vyo gupima mu Burundi, ariko kandi agahuza n'abandi bahinga mu bisata bitandukanye bigize amagara y'abantu. Rero kino gikorwa ni rya mbere tugikoze mu gihugu, ariko ni gikorwa kizokwama. Hari n'umwe mu bari bagitavye akaba yashimishijwe n'ivyavugiwe muri iryo huriro. Jewe ndi umwe mu bamambere ba Antebu, no kuvuga Association de Technologies Biomédicaux du Burundi. Nkaba nitavye iyi conference kandi byari ibintu byiza cyane gose. Iyi conference wewe nk'umuntu yari yaje kwitaba n'ikihe kintu wabonye nyene wahungukiye ku buryo gitumirira n'abandi? Icyo nahungukiye nkuko nize umwuga wo gupima indwara, icyo nahungukiye ni byinshi cyane, ariko ndashobora kuvugamo kimwe kuko nabonye neza yuko mu gifaransa bavuga ngo la médecine évolue, biguma vyiyongera kandi biguma biba byiza cyane. Byamfashije kubona uko ngene nzoshobora kunanje gukora neza mu karere mbayemo. Iyo ubonye conference nk'iyi uyifata gute? Ndayifata ko ari ikintu cy'akamaro cyane mu buzima bwanje mbere no mu mwuga wanje. Nohamagarira umuntu wese cyane cyane umuntu yizeye ibyo gupima indwara mu Burundi ko yo kwifatanya hamwe n'abandi kugira ngo ashobore kugira icyo ahinduye cyane cyane aho akorera mu gihugu hagati.